muri Zaburi ya 26. Murazi kubona yuko udahagaze mu kuri Zaburi dushobora kuyivuga usanga igutsinda ntuwubaho. Ariko amajambo y'Imana ntiyategerezwa kuba ntiyarayo kudutsinda ahubwo yarayo kudutabara dutsindanishiriza. Dukwiye kuyambura rero ico tuma amajambo y'Imana atatubera ukuri. 26 turashobora gusoma twese 1 2 3. Uhoraho uncira urubanza kuko kugororoka kwanje ariko ngenderamo kandi nizigira Uhoraho ntakekeranye. Uhoraho usuzume ungerageze sesa umushaha wanje n'umutima wanje kuko imbabazi zawe ziri mu maso yanje kandi ngendera mu kuri kwawe. Sinicarana n'abanyabinyoma kandi sinzogendera indyarya. Nanga ikoraniro ry'inkozi z'ibibi kandi sinzokwicarana n'abanyakibi. Nzokaraba mu kudacumura niho nzobona gukikuza igicaniro cawe Uhoraho kugira ngo numvikanishijwe igishimwe mvuge ibikorwa bitangaje byose wakoze. Uhoraho nkunda inzu yawe igerereye ahantu ubwiza bwawe buba. Nturandurane umutima wanje n'abanyabyaha canke ubugingo bwanje n'abavisha amaraso. Amaboko yabo arimwo umugararizi, ukuboko kwabo kw'iburyo kuzuye ingurire. Ariko jeho kugororoka kwanje niko nzogenderamo, uncungure ungirire ikigongwe. Ikirenge canje gihagaze aharinganiye, nzoshemagiriza Uhoraho mu makoraniro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikamvuga akanyuma gusa kavuga ngo ikirenge canje gihagaze aharinganiye. Bibiliya ivuga ngo mutegure inzira z'Uhoraho. Amen. Mugorore zigorana, muringanize imisozi ibe nkambese, cisha bugufi akiyi amere neza kandi ngo n'imyonga bicakomera biriya mikokwe byuzutswe haringaniye. Aleluya. Kandi ngo n'ibidunduri bisenwe mutegure inzira z'Uhoraho. Ikirenge cyane gihagaze ahateze, ahantu hagaze inzira tugenderamo ziba inzira ziteze. Amen. Aleluya. Ukuri kwawe kuba ukuri nyene kandi Imana iriteguye kubikorana natwe. Irazi intege nke z'abantu catumye yemera kwizana yonyene kugira ngo abarondera bene uko kugororoka ibashoboze. Imana ibahezagire. Itwa munyakuri. Izo dushobokera kwitwa umukristo hanyuma mugabo iryo zina rindi ryo tugaca turyana yitwa Kristo kandi yitwa mwizigirwa kandi yitwa munyakuri. Turakwiye kwitwa uko nyene uko ariko ubuzima tubayeho. Bashaka gusengera n'umuntu avuga ati nukuri jewe ndi umunyabinyoma ndabaye mu buzima butariho, ndafise inkuru indiko y'ikinyoma igoye no kuvuga kandi kuvuga ukuri kwayo biragoye bikunda. Iyo nabimenya kare banarabikuyemo hakiri kare. Iyo nabankijijwe uwo mutego simba ndaburimo. Iyo mba nagendeye mu nzira yera aho hantu simba ndahari. Ndashaka imbabazi z'Imana. Umuntu agomba kwihana ntayoberana. N'umuntu yumva yopfuma buri bindi byose ariko Imana ikamwemera. N'umuntu yiteguye yumva umutima wiwe urushe kandi utarushe kubera ihahamu ry'ibintu, bwa umutima urushe kubera yuko yisanze yaramenje Imana. Noneho arakeneye kurubanza rumuvako kubw'ubuntu bw'Imana. N'umuntu yisanze imbere ya sentare imwagirije, yisanze imbere yo gutsindwa kandi akiyumva ko
atarenganijwe, iyo niwe akeneye imbabazi. Kumva ko ndatsindwa kandi sindenganijwe, nawe yonta mu muriro niyo bindenganije, mugabo yonta bari kambabarira, uyo ariyumva kandi niyaba arimo ukaba ukeneye n'agakiza. Ukiriza ikiganza tugufashe gusenga Imana. Ndazi ko Yesu aramutabaza. Aho wicaye ukiriza ikiganza tugufashe gusenga Imana. Urakoze.